ingene rero umuntu yoba yari yumviriye gufata decision yo kugira tubane, bona uri umuntu w'umusore kugira wipange mu byo muhira mu nzu, equipment, gutegura urubanza. Twaragiye hamwe n'uyu ndamubaza ati ubona twogira mariage ryari? Arambwira ati jewe sino mvuga umunsi, ahubwo wewe numbwire umunsi twofata. Ndamubwira ati jewe ndabona ko twobigira muri janvier y'umwaka uza. Burya rero umaze gutanga uwo ukwezi n'umwaka, imisi irirukanga. Turaja hamwe turavuga ati okay, reka dutegure mu kwa mbere. Mugabo aho hose twavuga ivyo jewe sinari bwabonane n'abavyeyi biwe. Mugabo ndabandanya turavugana ko wifuza ko twogira mariage mu mwaka uza, nawe no mwaka uzohera igwanyu bamenye, nanje iwacu wo barakuzi, nta kintu na kimwe, igwanyu gusa niho hazombera intambana. Mugabo mu kwezi kwa gatanu niho twavuze abavyeyi turahana ntuzeye. Mukunzi hariwe madame aravuga ati no munsi ndakeneye yuko abavyeyi bicarana, tuze kwicarana. Turagenda turabonana abavyeyi ba madame n'abavyeyi biwanje, turicara. Ntihenze twicaye Petro Muha, turicara. Abavyeyi baravuga ati ikintu cadukoranije n'igiki, ni mu bitubwire tubimenye. Mu nyuma mukunzi wewe yari yavuye iwabo yababwiye yuko akeneye kuba presenta umuntu bari kumwe muri relation. Abavyeyi biwe ndibuka yuko baciye bavuga ati burya mukunzi twari tuzi yuko ugira udupresente ikintu cigipapa, ati none uyu niwe muri kumwe muri relation nawe? Mukunzi arabwira ati yego jewe n'uyu. Umuvyeyi wiwe papa wiwe ndabona arabyishimira. Cyambere yishimiye kwanza yuko abona yuko umwana wiwe atwawe n'umujene nkawe. Hama baramfelicita, turaramukanya, turasangira, turaryoherwa. Mu nyuma baratubaza nkuko nyene muriko muratuganiriza, baratubaza mwebwe mubona ibintu byanyu bimeze gute, twofasha iki nk'abavyeyi kugira muze mugire urugo. Turababwira ati ndababwira ati jewe ico ndifuza yuko jewe na mukunzi twobana. Abavyeyi baca bavuga ati nukuri Imana ihezagira babiri, genda mugire ama preparation yanyu, ze mubitumenyeshe, twitegure, dutumire inshuti, ababanye n'abagenzi, hama tubashigikire. Nuko rero ndagenda ko mnaye nabonanye n'abavyeyi, ndaja gusaba irembo. Baratwitegurira, barateka ibinyobwa, ndasabye irembo. Niho naciye ntangura kubona rero yuko ejo canke hirya y'ejo vy'ukuri azombera umudamu. Ndasabye irembo, irembo riravamwo, ndagize ngiyo dote nayo niravamwo. Mu nyuma ya tariki ngiyo ibirageze, gusa hariho kamwe kancanze kubera hari ibintu imigigwa ya Katolika ntari bwakore mu nzira. Byaranduhishije cyane, byaranduhishije. Bona nkava ku kazi nkatonda muri katedrale, navyutse 5h, hari gihe naduze ruguru nkamanuka muga nkamenya yuko
ntegerezwa gushikira kuri katedrale kubona yuko badashobora kuguhezagira utararaganira. Sinari bwaraganire. Mu nyuma birandusha mugabo nkavuga ati nanje sinobaga ipagani canke nje muri bimwe bavuga ngo twiyorohereze mu bakizwa. Ndemera ndaruha mugabo narifise ico ndiko ndaruhira. Ndavuga ati mpezagirwe neza nkuko abavyeyi natwe babidusaba, bavuga ati tuzobahezagira mugabo intambwe ya mbere ni mwishengero. Ngivyo doti irabaye, eta civile irakwirikira kuko eta civile yabaye le 31 yabaye buca, yabaye kuri buca ari bonane. Ivyo biraheze ngaho rero ya tariki le 7 janvier irageze, turagiye mariage turayigitse. Vuga yuko ku bwanje baravuga yuko mu rugo utegeza kugira choix kandi ifo kwiyumvira ukiha umwanya ukigoza muzokubakana, ukifata umwanya wo kwiyumvira kuko se marier c'est pour la vie. Umva ibintu byo gutandukana vy'ama divorce ni ibintu n'umuvumo, kandi bifise impact nini ya cane. So tumumaze kuvyara, mumaze kuronka ibibondo, murabica mu mitwe, haba hariho ikintu negative entre abari bubakanye nabo mwashoboye kuvyara. Rero niyo mpamvu umuntu w'umukobwa canke umusore wese nifata umwanya akiyumvira. Rero nanje uwo mwanya narawufashe kandi wari umwanya ukwiye. Mugabo narasenga n'Imana nkavuga ati Mana, ikintu kitari gwanje kimva imbere, ikitari gwanje kimva imbere. Kandi ico gutangaza muri relation yacu nta kintu kimwe kigeze kigaragaza yuko ejo dushobora guca tuvana, ahubwo plus tugumana plus byatera uvuga uti tiko turegereza hamwe twadushaka gushika. Kandi ico gutangaza meme kuva ndo tukitangura relation kera imyaka ni myinshi, ijambo yuko tuzoshaka kubana ryatangwa ico gihe nyene yabimbwira kuva ico gihe. Wewe nawe numenga ari presse gose gusumba, nawe numenga ari presse cyane yuko twobana kuko ego biraryosha abantu kubana n'uwo mukundanye. Kandi abahungu ndabatahura baba bashaka abavuga uti ejo baramuntwaye, kandi nivyo birumvikana. No musi muri kumwe ni kanyinshi zabaye, no musi muri kumwe ejo kaza wumva umuntu akubwiye ati bijya niko ndategura urubanza rwanje. Ndamutahura muganda guma ndamubwira uti no, nta kwipressa nimba uri gwanje, nimba ndi wawe ntaho nzoja, ndi ngaha nyene ntugira ikibazo na kimwe. Niho yambaza ati none ushaka twubakana ryari? Ndamubwira ati jewe igihe mbona gikwiye cyo twokubakana nuko d'abord nuba naheje amashuri. Coco mfuma basi ngenda mvuga uti nzogira stage na n'iki gitabo turi kumwe tubana, me amashuri akaba yavuye imbere. Vyagenze uko nyene nafuye guheza, ntitwari tugira mu preparatif yose ashoboka. Ariko ico gihe cyose imyaka yose avye banje ntibari bamuzi, kubera papa yari yarigeze kumbwira uti jewe nta bintu vy'amafuti nkeneye. Sinkeneye ngo uri kura presentation uyu ejo uri kuraza kurira ngo twavanye papa ucugarukuza no yundi kandi ngo nuyu nyene ngo ndisi ono nyene hama mu nyuma bice bisura bipfe tijewe muzoze munyereka ari umuntu uvuga uti ndi sûr kandi ndi sûr. Ndavuga uti yera mu yoka nzomwereka umuntu, nzomwerekana turi muri preparatif, twabiyaze twabishize neza ku murongo. Entre temps kubera yari umuntu akunda kugendera muri quartier yacu kandi twese turaba muri sud, papa yarumva ibintu by'ibihuha tumwana wari kumwe n'ikintu cy'ikigabo gifise imyaka 100 ingahe. Hari n'amafoto bigeze kumwereka turi kumwe, yashyize kuri profile ari umugenzi wiwe avugana kuri contact za WhatsApp, aramubwira ati he nguyu umukobwa wawe. Ico gihe yarafise ubwanwa bwinshi, papa acaza ashavuye ambwira uti uri kumwe n'ikintu cy'ikigabo gifise abana ngo ndamubwira uti kubera juste apparence yarafise ubwanwa bwinshi ki me ntivyari ivyo. Ageze kumubona niho yacivuga uti none yaruye uwo ntitego kuva hiye cyose yaruye nyene.
mugabo iyo werekanye ibintu neza mu gihe kirico message uyitanga neza, mugabo iyo werekanye ibintu mu gihe kitameze neza, mu gihe kitari gikwiriye, kenshi usanga haca habaho trouble gatoya. Rero twebwe ama difficulté hanini yakunze kuhaba, abantu benshi barakunda kuza kumbwira hariho ibihuha ikunda kuva ku bantu ba footballeur ngo yabo ntibagira umukobwa umwe, ngo ntibagira umugore umwe, n'abantu bumva bikundira kuryoherwa bava muri football baca bagenda ngo bakunda abakobwa iki, nga plus tuba turi kumwe nkavuga ati none eske abakobwa bari katabombona. Naragerageje kuvyiga nkihangana, haje ibintu biza mu matwi yawe bakubwira ibintu byinshi birakubabaza, nkanza nkayo mubwira kandemesha, ahubwo plus genda n'abashimira abo bantu kubera plus babitubwira uko plus ahubwo twaca tuba kumwe gusumba, tuba hamwe gusumba. Abantu benshi baratangaye babonye ati Thierry na mukunzi barabana bari muri ibi nibi, baguma bavuga uti nawe mwebwe ntimuzoshaka kumana n'umwaka, ntimuzoshaka kubana n'imyaka 2, mugabo Imana igitugejeje ngaha. Difficulté zabaye nyinshi, imyaka ntiyari mike, je narashoboye no kugenda hakurya gatoyi mu Rwanda ndamara igihe, ndamara imyaka itari mike. Arambwira ati ndamubaza ati none bizogenda gute ko je nta mugambi wo kugaruka mu Burundi fisi. Naraza mbina nahamara nka 2 semaines ou 3 semaines gusa nkagenda, agaca ambwira ati none bizogenda gute, ati ndabona umenye nkuzogaruka. Ndamubwira uti nimba uri gwanje nyene niyo je naguma ndari musubiramo, nimba ndi wawe nawe ukaba uwanje, ngira ubwoba na bukeye. Mbwa naho nari hakurya gatoyi twaravugana, akaza kandamutsa niga kushiye muri Ntana, akaza kandamutsa tukaramukanya, akamperekeza ngiye, akaza kuntora ntashe, tukaguma turuko nyene. Heureusement nyene malheureusement sinzi ko novuga heureusement cyane malheureusement hacaza covid, mbona kugaruka iwacu, numva dusubira handi tubandanya aho twari tugeze.